Ndasubiye kubahereza kaze mwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ahanini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike yoba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'imbibe zacu. Murano makuru turaza kugaruka kw'isakwa ridasanzwe n'ubundi riko rirashikira abahoze begereye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu tukaba tugiye kubageza kamakuru arabana n'ivy'umukoroneri bapfungiye dosiye imwe, uwo akaba ari Colonel Desire Uwamahoro. Turaza kandi murano makuru kugaruka kuwatowe nk'umukuru w'igihugu mushasha wa Senegal. Uyu nawe tukaba tuza kumugarukaho kuko kuri no munsi arebwo yatanze indahiro yiwe. Murano makuru ni vyinshi tuza kugarukako. Reveriyano Ndikuriyo agira ati ndababwiye nti ibintu muza muravuga ngo murashigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari, abo bakuru bafise manda bavuyeho nabo duca tubikonjiga verbe. None ntivyagenze uko, ikintu ca mbere cyo kwishimikiza ni itegeko. Kugira ngo dutangure ano makuru yacu neza, reka tubanze tubabwire insiguro twahawe n'umwe mu bari mu magambwe CNDD FDD kubirabana no gukonjiga verbe ico vyoba bisigura. Nguti bazogukonjiga verbe no kuvuga ko bazoguhadikiriza muri vuga bashaka. Iryo urivuga rishobora kuba kubogozwa, gupapurwa, gupapurwa akaba ari ukunyagwa amatungo yawe, gupfungwa, kwangazwa, kunyuruzwa canke kwicwa ndetse n'ibindi. Nubundi ngo mu busanzwe niko systeme yabo ikora, iyo bakuye umutegetsi wabo abiwe barahamwa. Kuva ku rugamba ngo niko vyagiye biragenda n'ubundi. Bakuye Nyangoma, inshuti za Nyangoma zarahagorewe. Bakuye Rajabu vyagenze gutyo. Uyu munsi ngo wiswe uwa Niyombare, uwa Piyo Ntavyo, hanyuma uwa Pascal Nyabenda, uwa Bunyoni uba ugowe. Ngo mbeho ntimwabonye ingene vyagendekeye abo bose bari begereye uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni, ingene bariko baragirwa. Ngo nabo rero nico bisigura bariko barakonjigwa verbe. Tugarutse kandi kuri Colonel Desire Uwamahoro yahoze yegereye cyane General Arengiyome Bunyoni. Binavuga ko bari basangiye dosiye yo kugandagura umukuru w'igihugu, ariko bakaba baraburanye bakana ibi vyose bagirizwa. Colonel Desire Uwamahoro akaba yari mu kibanza cari cyarapfungiwemwo Arengiyome Bunyoni. Colonel Desire Uwamahoro tubibutse ko kandi uyu yari yakuwe mu ibohero rikuru rya Gitega akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu kibanza cari gipfungiwemwo uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Colonel Desire Uwamahoro rero nawe aho apfungiwe hoba hariko haranugwanugwa ivyo kuja kumusaka. Ni nyuma yaho basatsa Arengiyome Bunyoni bakamusangana vya bikoresho vyose yahora akoresha. Bikanavugwa bakaba batanguye kwikeka ko nubundi muri aba bafungiwe dosiye imwe nawe nubundi nabo baba bafise ibikoresho vy'itumatuma nako bituma amakuru yabo ashika kuba ari hanze y'ibohero ndetse nabo ubwabo bagakominikana. Desire Uwamahoro akaba yarahoze arongoye Brigade Antimeti imbere yo guhagarikwa muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Abandi bavugwa kandi muri dosiye ya Arengiyome Bunyoni harimwo Kome Niyonsaba yahora ajejwe inyubako za General Bunyoni, hakazamo kandi na Colonel Samuel Destino Bapfumukeko. Uyu nawe akaba nubundi asanzwe apfungiwe mw'ibaro rikuru rya Muramvya. Hakazamwo Igiraneza Didase, Merikiade Nduwimana ndetse na Isaac Banigwa n'inzigo. Aba bose nubundi bakaba ari bamwe bapfungiwe dosiye imwe n'uyu yahoze arongoye
yahoze arongoye igipolisi cy'u Burundi akaba arejejwe amabanga ahambaye mu gihugu akaba ari Alengiyome Bunyoni. Abo bose rero biriko biravuga ko gusakwa mu bibanza baherereyemo nabo vyoba biriko birategurwa vuba cane nabo bakazoshikirwa. Ni mu gihe umukuru w'igihugu atariko araronka itiro mw'ijoro kubera iyi dosiye y'uyu Alengiyome Bunyoni. Abandi bati iyi si ni ishure. Mu ntango za ntwarane yari umunyororo, mu ntango za ndamukiza ni umukuru w'igihugu. Nk'uko natanguye mbibabwira, uyu akaba yitwa Bassirou Diomaye Faye. Haraciye umwaka muri ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, Bassirou Diomaye Diakhar Faye yarahagaritswe ajanwa gupfungwa. Akaba yarafatiwe ku biro vy'umugambwe PASTEF isaha 4 z'ijoro atwarwa nabi cane n'abapolisi bakorera Perezida Macky Sall. Vyari ibihe bibi cane vy'umwiheburo. Diomaye Faye yari umunyamabanga mukuru wa PASTEF. Umukuru w'umugambwe Ousmane Sonko yari amaze imyaka 2 mu munyororo atacizere ko azorekurwa. Uyu mugambwe kandi wari umaze kubura abanywanyi benshi bishwe mu myiyerekano abandi bapfunzwe. Muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2023 ibintu vyarunyutse. Umugambwe PASTEF warafunzwe mu gihe indongozi zawo zari mu mvuto. Gushika ku igenekerezo ya 14 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Diomaye Faye yari mu munyororo. Bukeye ararekurwa be na Sonko aranemererwa gukora imyamamazo nk'uwigenga. Agira ko aratsinda amatora yabaye ku igenekerezo ya 24 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yarahiye nka perezida wa gatanu wa Senegal. Ku myaka 44 niwe mukuru w'igihugu wa mbere ashikira ayo mabanga akiri muto muri ico gihugu. Akaba kandi ari nawe umukuru w'igihugu wa mbere wa Senegal afise abakenyezi babiri kandi avyemanga akaberekana icese. Ubu Senegal ifise aba premier dame babiri. Ico gihugu gisanzwe cemera ko umugabo agira abagore benshi, polygamy. Imbere yo kwinjira muri PASTEF, Diomaye ntiyari yerekwa politike. Wayimukundishije Ousmane Sonko si wabaye perezida kandi ari igihugu cari gishaka. Bamwe bati isi ifise ibinyegezwa vyayo pe. Abandi bati habaye ico bita ishure ry'ubuzima. Turiko turibaza kuri aba bapolisi bahagaritse Diomaye Faye mu mwaka uheze uko biyumva ubu. Ndiko ndibaza abashikiriza amanza bamwumvirije bakamurenganya ngo bivuye hejuru uko bamerewe. Ndiko ndibaza kandi abari bajejwe kumucunga mu munyororo uko bamerewe. Kumbure hari abamufashe nabi cane, kumbure hari n'abandi bamufashije mu mpisho. Benshi bariko baribaza Perezida Macky Sall ataca atakoze ngo wabuze PASTEF gushika kure, none no munsi yibonye ashikiriza igihugu Perezida Diomaye. Bamwe bati iyi se ni ishure rikomeye. Ngo wewe batuma gufata abantu urabikorana ubuntu kubera ejo utazi uwufashe yoza azoba ageze. Wamushikiriza amanza wa mucamanza urama wibuka ko uwo bakuzaniye ngo ucire urubanza ejo ashobora kuba ari shefu wawe. Wewe ucunze ibohero ufata neza abapfunzwe, ejo ntuzi ivyaho. Nawe uri mu mwiheburo ukabona ivyo wubatse vyose birasambuwe, ntucike intege, haraho ivyago vyonyene bihinduka amahirwe yawe. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 abanyasenegali babiri bakiri bato Bassirou Diomaye Faye ndetse na Ousmane Sonko bahujwe n'akazi mu gisata c'amakori muri Senegal. Kuva ico gihe baba bagenzi baraganira ibijanye n'ubuzima bw'igihugu cabo, kugeza aho Bassirou ntiyari bwigere aja mu mugambwe. Politike ntiyayerekwa, yari umusore w'imyaka 27. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 Sonko na Diomaye batanguje umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wiyamiriza akarenganyo n'intwaro mbi ya Senegal, wifuza kuganzura igitutu c'abafaransa bawita PASTEF. Uwo mugambwe wateye uhurumbirwa n'urwaruka. Sonko aba umukuru w'umugambwe, Diomaye aba umunyamabanga mukuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo rero Sonko yahagaritswe arapfungwa, ashirwako ivyaha atakoze kugira bamubuze kwitoza. Muri ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 naho hafashwe umunyamabanga mukuru wa PASTEF Bassirou Diomaye. Muri mukakaro
umwaka uheze umugambwe Pastef warafuswe. Kuva ku igenekerezo ya 15 Ntwarante uyu mwaka Sonko na Diomaye bararekuwe inyuma y'iminsi 9 gusa. Diomaye yatahukanye isinzi mu matora y'umukuru w'igihugu, uyu munsi akaba yarahiye nka perezida wa gatanu wa Senegal. Naho kandi ubutegetsi ngo burakunda guteranya abagenzi. Ikibazo gihambaye nico kumenya ko Sonko na Diomaye bazoshobora gusangira ubutegetsi, ubwo ntibazoba nka Nkurunziza na Rajabu, ntibazoba nka Thomas Sankara ndetse na Blaise Compaoré. Tubifurije umugisha mu mabanga mashasha. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Yaba ariko aravugwa mu gateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu, politiki ndetse indero, inkino ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravurwa harimo n'agateka kazi na muntu. Nande yose twabatunganije ni mu mwanya, ntimuze kuja kure yino mbonesha kure no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.